Sali bakunze ibiganiro byacu mwaramutse mwiriwe bivanya muherereye. Ikiganiro cyacu ni kuki kiyago cy'uno munsi turavuga ngo inkwano gukobwa reka rongere ndabibutse rero kuri Mike ko muri kumwe na Felix Habonimana, nyuma kamera turi kumwe na Nilas Amadou. Ikiyago cyacu cy'uno munsi turi kumwe n'abatumire babiri nkuko mabona ku ruhande rw'umuhungu ku ruhande rw'umukobwa. Tugiye kuyaga kuri teme ivuga ngo inkwano. Ese uba warakoye? Uba witeguye gukwa? Canke uba witeguye gukobwa? Mbega umuhungu arakobwa canke umuhungu no gukwa? Reka byose tugiye kubiyaga turi kumwe n'aba batumire bacu babiri. Ariko mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina, reka manze ndabaha ikaze batumire bacu. Sawa, murakoze cyane. Ku izina ry'uwanje nitwa Ngabirano Bienfait, nsanzwe ndi umunyeshuri nize ibintu byerekeye ibyo kubaka. Murakoze. Hama nanje nitwa Mugisha Sara, nkaba ndi umunyeshuri. Bakunzi bacu murabona uno munsi turi kumwe n'abatumire babiri, umwe ni Bienfait uwundi ni Sara. N'umurundikazi. Urabona ko bakeye gose. Hama rero nibo tugiye kumarana akanya keza tujajura kuvugana ibintu biriya byerekeye inkwano. Twavuze inkwano, mbega iyo tuvuze inkwano muri iryo jambo inkwano humvikana mwiki? Ese ijambo inkwano riva mu yiyo nkomoko, ryakomotse hehe? Mbega inkwano riva muri ihe rivuga? Hariho benshi bumva gusa ngo ni inkwano, abandi bakumva ngo no gukwa. Ese gukwa ni iki? Gukwa byazananye he? Gukwa byatanguye gute? Mbega gukwa bifise akihe gaciro mu karanga k'igihugu cyacu cy'u Burundi? Tumenyereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, si mu Burundi gusa ndetse no muri Afrika, ku ruhande rw'umuhungu niho akenshi ukunze gusanga ari bo bavuze ngo bagiye gukwa. Mbega gukwa, benshi barakunze kuvuga iryo jambo gukwa. Bamwe baravuga ngo gukwa ngo nukugura, abandi bakavuga ngo gukwa ngo nugushimira, bakavuga nyine amajambo menshi atandukanye. Ariko no munsi turakeneye yuko ico kintu tukizana ku muco muri bano batumire bacu babiri bagerageze kuduserangurira iryo jambo ugukwa. Mbega gukwa nukugura, akujya umuntu ashobora kujya kugura inka? Mbega gukwa nugushimira, kujya abantu bavuga ngo dushimiye abavyeyi kubera ko baba baravyaye neza. Ariko kumwe n'ivyo, reka rizere ko uno munsi tugiye kumenya ukungene nyene ugukwa, uko umuntu yobisigura neza ku ruhande rw'abatumire bacu babiri dufise. Reka rero ndarinze kubarandira manze nakire Bienfait atubwire si ese gukwa bifise akihe gaciro canke bivuga iki ku ruhande rw'iyo. Kaze Bienfait. Sawa, murakoze cyane kumpa ijambo. Nashaka kuvuga ku kintu cyerekeye inkwano nkuko yakora bivuga. Ku ruhande rw'uwanje uko ndavyumva ibintu byerekeye inkwano, sinovuga yuko inkwano ari kuja kugura umukobwa canke ndabindi siguro, kuko tugiye kuraba neza tukanaliza neza, umuntu ntiyashobora gutanga amahera yotanga nk'agashimwe kugira ngo aho umuntu aba yarareze umukobwa. Mu majambo make je nkuko ndabibona ni nk'imigenzo yacu. Umuntu ashobora kuvuga ati comme symbole, akavuga ati ndashimiye nk'umuvyeyi yashoboye kurera umwigeme ngiye gukwa, ukamushimira nyine kuko nkuko nabivuze ubwa mbere, biragoye ko umuntu yoronka amafaranga aje kugura umuntu, ntayo yoshobora kuronka. Kugiye kuraba mu buzima busanzwe, umwana kugira kuri arinda agera mu bigera aje kubaka, aba yaciye mu bintu bikomeye cyane. Umuvyeyi aba yarakoze cyane, ugiye no kubiharura nto usanga yakoresha ama dépenses menshi. Donc ku ruhande rw'uwanje sinumva yuko washobora kuronka amahera uje kugura umuntu, ntibikunda. Reka tuje ku ruhande rw'umukobwa twumve nako bivuga. Wabajije wakora avuga ku byerekeye inkwano, ukungene je no bisiguro. Inkwano bivuye muri vuga gukwa. Donc tuzi neza nuko byahindutse ubunye gukwa
kari akantu umuhungu yategurira umuvyeyi w'umukobwa akaja kumushimira ko yareze neza. Nico niyo siguro ndabiha nuko abandi cumenga n'uruguzi mugabo ni agashimye umuntu ategekanye agaha abavyeyi w'umukobwa. Ego reka duhagarare kuri ico nyene mu kenshi numvise muvuze ku ruhande rwanyu mwebwe babiri muravuze ko aragashimye. Yavuze ngo aragashimye ari wewe wavuze ngo koba ari nk'agashimye. Ariko hariho benshi batabona ko ari nk'agashimye. Hariho ibihugu bibanye ngaho tutarinze kuvuga amazina akenshi nk'umukobwa yagiye kwabigwa dufate yagiye gushinga urugo batamugiriye uwo mugenzo wo kumukwa. Iyo bishitse agapfa bataramukorera uwo mugenzo. Hari ibihugu bimwe bimwe dora twumva yuko n'ikiziga kidahambwa sivyo uwo wamaze kwanza kugira. Ese muri iyo ka abapfuye none urumva ko aragashimye ko gushimira umupfu canke umwe kuvyumva gute? Jewe ivyo bintu ndabizi mengani muri Kongo aho umukobwa utamukoye n'ikiziga kidahambwa mbaka urinde gukwa ikiziga. Mugabo turavye ngaha mu Burundi wacu je navuze kuvyerekeye igihugu c'u Burundi ivyo bindi byo muri Kongo sinzi. Mugabo twebwe ivyo ntibibaho yarapfuye arahambwa iyo migenzo ntayo dufise. Ashatse kuvuga yuko ivyo bindi ko mu bindi bihugu ngira ngo bifise kundi siguro yavyo. Mugabo twebwe nagashimye gatangwa ku bavyeyi. Okay, murakoze cyane. Tukiraho rero kuri iyo nisho mutanze ivuga ngo agashimwe, reka tuce twinjira mu kiganiro cyacu rero nyezina cyatumye twicara uyu munsi tugakora ikiyago cyacu nkuko kivuga ngo ni kuki. Ikiyago cyacu kiravuga kuki. Benshi barakunze rero kuvuga ngo abakobwa nibo bajejwe n'ukuvuga nibo bakenewe gukobwa, sivyo? Ngo nta mukobwa yokwa umuhungu. Ntagira neza ngo nta mukobwa yokwa umuhungu. Tugomba rero twinjire mu kiganiro cyacu nyezina. Uno munsi bishitse umukobwa akavuga ati jewe narakunze umuhungu wo kwa naka, sivyo? Ariko nta buryo afise. Anyway nubwo yo bafise uburyo ariko nkeneye ko ari jewe ntanga inkwano kuko ndabona ko ari umutipe mwiza ameze neza kandi arakwiye ko nomukwa. Muri yo ka twozifatamo gute? Ndashobora kucishuraho gatoyi. Donc muri yo ka wavuze umukobwa nk'ubonye akashobora kuvuga ati je ndi capable, ndabona ko ngeze mu myaka y'ibigero byo kuja kubaka. Muga akabona umuhungu bavyumva cyo kimwe bakundanye ntari capable yo kuba yo mutwara. Je ku ruhande rwanje kuno ndabibona umukobwa nyimba yumva muri we yo bamukunda ntacyo buza yuko yo mufasha mu gihe yo kuko urukundo gwemera byose. Ntacyo buza yuko kandi nta nicyo byica akazana amafaranga yimba yo bashobora kuvuga ati je ndi capable bagafashanya hama bagashobora gutwarana kuko je mu ruhande rwanje numva katana kimwe byo kwica. Umukobwa ashobora kuvuga ati je ndashobora guparvena kuba noronka aya mafaranga nkafashisha umuhungu hama tukabana tukagira mariage, nta kintu numva na kimwe cyoshobora kubibutsa. Ku ruhande rw'umukobwa ku ruhande rwanje ndetse numva ko ndi puru noyo kuko tuzi ko mu muco w'ikirundi n'umuhungu yaja gukwa kandi nuko imico y'ikirundi two turayititura. Kera bavuga ko ari umuhungu yaje gukwa nta hantu umukobwa yigeze aje gukwa umuhungu. Muri ico gihe umukobwa akoye umuhungu ndumva ko ngira ngo abari wundi abari umunyamahanga si Murundi umva abaho nyanze ya mico n'akaranga y'ikirundi. Reka ntarinze kuja kure cyafatira ngaho nyene kuri iyo teme kwico ryago cyawe aribuze ico cyumvira reka mvuge ati bienfait bakuwangamiye, sivyo? Ati kandi ntushigikiranye nawe. Twinjire neza wavuze ko umukobwa akoye umuhungu yoba atituye imico y'ikirundi, sivyo? Ese ubu harabuze imico y'ikirundi yo yaramaze gutituka? Ivyerekeye ico kintu nyene iriho kandi myinshi. Gusa ntushuvuga yuko nayo ishobora kuvayo n'uwo gukwa ukacuvayo. Mugabo ndumva ko twoze turahagara ku mico y'ikirundi. Nitwagara kuri ivyo twita ngo ni imico y'ikirundi hariyo byinshi byatitutse. Reka ndaguhe nk'akarorero, urabona ko kera umupapa kera abiwabo n'umuhungu aribo baje gushimira umuhungu. Aregera neza cyane. Kandi umuhungu ntiyarazi kuresha, baragenda bakamurihereza. Ariko uno munsi basigaye baguruka. Abakobwa bo babita ngo ni simba rubebe, sivyo? Baraguruka. Kera nta mukobwa yaje gushinga urugo, novuga kera umukobwa yaje gushinga urugo atarigera abonana n'umuhungu, ahuza amabanga, akora amabanga mpuzabitsina n'umuhungu bakundanye, sivyo?
ariko no munsi akubwira ati ntegerezwa kwanza kugenda mpongeje urumva uko barababivuga kabanza kagutesta ngo mbanze ndabe yuko bizomera neza nuko bitazomera neza nimba ko imico yamaze gutika nabivuze hari imico myinshi yatitutse niwo wongera ngo kandi ibyo bavuze ko hari abakobwa baje gucisha kuko abahungu biriho umva uko bizoza biragenda ko bivyonye bizohava bigenda nibyo bikahava umugabo suko twari kumera kuko basokuru igihe biyumvira kwica ikintu cy'uko umuhungu wari yoja gutanga agashimwe hari ikindi kintu bagomba kuko batiyumvire ko umuhungu yoja gushimira mugabo biyumvire ko umukobwa abavyeyi umukobwa boshimirwa kubw'ibyo rero sinzi kuko basokuru ntibabigize parazare ati dushimira umukobwa hari impamvu reka renda kubaze kuki rero abakera bavuga ngo reka dukwe umukobwa kuki bataka umuhungu ibyo ngiye twibaza abasokuru bakaduha umuco kuri ico kintu jewe ko ndabibona donc bose sinovuga ngo inkwano ngo majambo make ngo yobigenewe umukobwa gusa ko n'umuhungu nawe nyene yokenera gukobwa kubera iki kubera ko n'umuhungu donc turavya ku gashimwe inkwano bavuga yuko hari agashimwe bazanira abavyeyi b'umukobwa kugira ngo bamushimire donc n'umuhungu ndibaza yuko n'umuhungu ku ruhande rw'iwe bafise abavyeyi baba baramureze nta mpamvu nimwe yobuza yuko muzana agashimwe n'abavyeyi b'uwo muhungu bakamushima ko baba barareze uwo muhungu reka tuvuze ngo nagashimwe bazana kugira ngo bashimire abibabo n'umukobwa ko baba barareze ese baba bareze gute bitandukanye n'ibi tubona uno munsi abakera ingene bako uyu mukobwa avuga ngo barareze donc turagushimiye kubera ko wareze kuvuga baba baramaze kubona neza ko uwo mukobwa koko yarezwe cyane kuko bagenda guko baratohoje umukobwa akamenya iyava bakamenya ingene ameze bakamenya n'ingeso ziwe ntibapfa guca guko nyene kuri uko kumenya ingeso ziwe niko bazishimye akacaje gutanga agashimwe reka mbaze ikindi kibazo kuki uno munsi umuntu ashobora gukobwa hama akagira mariage nyuma y'imisi ukazamba ngo urugo rurasambutse nize neza ko aba yakoye ikintu aba atigeze amenya imico n'imigenzo oya ibyo abahukana ni benshi kandi bahukana ku bintu bitandukanye kubw'ibyo rero ugiye kuziraza urabaza ku rugo rumwe ati mwapfuye iki usanga bidahwanye na bya bindi ngo nuko ngo atamumenye ngo nuko ngo yahindutse usanga bitandukanye byefekera baravuga ngo niko zubakwa iyo ijambo rije ngo niko zubakwa bisigura ko umukobwa wasanga nko mu rugo umugabo amufata ukundi kuntu sibyo muri yo ka ese iryo jambo niko zubakwa byaba byashikiye umukobwa atakowe canke byaba byashikiye umukobwa yakowe je ndibaza muri yo ka byaba byashikiwe umukobwa yaba atakowe kuko umukobwa yarakowe sinibaza yuko iyo mvugo bari kushobora kwikoresha mademoiselle niko byumva niko zubakwa ico kintu tucagure ukinyemerere neza tucagure numve yuko iryo jambo niko zubakwa kuko niko zubakwa birumvikana neza ko yaba ari umukobwa abaye mu rugo mugabo rubimwo umuriro buryo yumva umenga yoruta ariko bakamubwira ati gumaho niko zubakwa abo bantu bamubwira ati niko zubakwa urumva ko ari majorite wasanga ari nk'abavyeyi biwe sivyo badashaka ko ati urugo ngo yahukane none muri yo ka turiko turabaza rero ico gihe barinda bavuga ngo niko zubakwa ese babibwira umukobwa yakowe canke umukobwa atakowe kugira ngo ivyo ntibaze ko bishikira umukobwa yakowe n'utakowe kuko kumva ko wohindura ubuzima ko ubuhinduye ubundi buzima umva hari ibindi bikugora bashatse kubwira ati niko zubakwa n'ukugumako yaba ibiba baje uzohura n'ibirura n'ibisosa donc ubifata uko nyene niko zubakwa niko zubakwa uranishe neza ariko rero hari ikindi kintu kigarutse kuri iryo jambo nyene niko zubakwa ikiyago cacu ni kuki ariko teme yacu iravuga ngo inkwano ntituratasije twariko turacahagaze kuri hahandi nyene uwo mukobwa ego baramubwiye ati baramuhanuye sivyo nizere neza ko uwo muhungu baba barakundanye canke ari wa wundi bo baba barakwereye tuzi ko kera ari baje kukurehereza bakakuzanira atari vy'ubu uja kwironderera ukashira mu nzu uwo wiziye sinzi neza rero ko ok bien fait mademoiselle yavuze ngo umukobwa ntashobora gukwa umuhungu ngo ntanagushigikiye na gatoya ariko no musaho tugeze kuri isi ya none umuhungu bisigura yuko atagikwa n'umukobwa ahubwo n'umukobwa asigaye novuga acanga umucango wo kwikwa n'umunsi umuhungu n'umukobwa baraje inama akavuga ati sheri ifise uburyo umukobwa nanje ifise uburyo reka tuvange sivyo
hama dukore ubugeni bwacu ku ruhande rwawe duhagaze aho nyene sivyo umukobwa yavuze ati sheri wewe ubufise nka 500,000 dufate amagereka nza no miliyoni n'unusu tugwize bibe miliyoni 2 ese urumva ko tuba dutituye canke je ku ruhande rwanje ko ndavyumva ndibaza nta gutitura byo babirimo ko mu gihe mwese muba musanzwe mukundanye mwumva yuko mushobora kubaka mukabana nta kabuza ko mutofashanya ibyo bintu narabibonye ari ntara nagiye gukoreramwo rafuwa pase ndabibona byarashika ugasanga abakozi uko rakoresha bya bintu vyekeye ibinkeneje ari ibintu byo kubaka ugasanga nyene nk'umuntu uko rakoresha ugasanga hari haguriyemo abantu b'inkumi cyane inkumi rero bashaka kuyegeruka ukababaza ati none kubera iki muza gukora muri benshi muri abakobwa eske biva kuki gusumba abahungu bakobwira bati twebwe bivanye n'ukuntu tubibona n'ingene n'abahungu bacu dukundanye ingene bimeze turabona yuko batari capable yo gushobora kuba bodutwara bakagira nka mariage canke bakagira ibindi bintu canke bakubaka ugasanga nk'umukobwa avuga ati je ndi capable amandi ko ndakorera n'amahera azoza kwiye mvuga ati nzoca ndayaha umuhungu kugira ngo ushobore kumufasha dufate nk'ubonye akavuga ati ashaka ko bazogira mariage bamaze kubaka nk'inzu akavuga ati amahera n'amahera ntanze ni capital ntanze izodufasha kugira ngo dushobore gutangura nko gutaba nk'ikibanza kugira bashobore kubaka abakobwa benshi cyo kubanariza ukababaza barakubwira bati twebwe amafaranga turayaca mugabo amafaranga tumaze kuyaca n'amahera tuzija tuzanira abahungu kugira ngo nyuma yaho hanje dushobora kugira nka mariage kugira dushobora kwifashisha donc mu majambo make je kunda bibona mugihe mu byumva cyo kimwe mukundanye nta kintu kimwe kibibuza cyo tuma yuko mutofashanya hagati yanyu kuko mu rukundo no gufashanya hagati yanyu abantu babiri niko ndabyumva jewe we ku ruhande rwaravuze ati mu rukundo no gufashanya umukobwa afise ashobora kuzana kongereza umuhungu akamusova nacyo byishe ku ruhande rw'umukobwa bavuga ati ibyo bintu no gutitura imico y'ikirundi ubu nimba arakunze umukobwa nagenda pambane nyene yimenye agaragaze nyene ko uyu mukobwa azoshobora no kumutunga atari bya bindi azovuga ati arasigaye bavuga ngo ananelewa ngo ujya ngo yararongowe wowe uvyumva gutega mademoiselle ko byavuze je ndacari hahandi nyene siminduka umuhungu ni wategereza ko umukobwa kuko hari impamvu ibyo bintu byabaye ko sinumva ko ubu bahageze yo umubona yuko ari umukobwa akwiye guka umuhungu ni umuhungu ategereza ko umukobwa akerekana exact tindamushoboye nubwo nzo mutwara hariya ntazonanira agapambana adafise amahera nkabonye bavuga ngo abakobwa nibo bashe ngo barafashanya ego ko gufashanya ni ko mugabo numva ko ubufashanya bageze mu rugo ubwo hari rero akerekana yuko ari umugabo none yo mugirira icizere gute ko mu rugo azohava mufasha mu gihe bagikundanye twazi ko urugo ari gufashanya ni umugabo n'umugore bose ni babiri mugabo mugihe ega ico gine baba umugabo n'umugore igihe acari kwa se na nyina ategerezwa kumukwa agatera iteka umuryango mugabo baba bari mu nzira yo kugendayo mugabo ntiba barashika ndavyumva yego numva rero ko umuhungu yo kumukobwa umuhungu ategerezwa gukwa umukobwa cyane byanke bikunde jewe bategerezwa kunkwa abona ko adashoboye inzira iragora ashoboye ego adashoboye akore cyane abona ko adashoboye ubwiye iki abo bahungu bafise ivyiyumviro byo kuvuga ati je vraiment umukobwa azi ko tutazogira umuvango umucango abana barambiza abo bahungu ndabagwanije nibakore hama baronka amahera yo gukwa baje gukwa n'iteka nabo nyene agateka kuri bo kuko utwaye umuhogo utakoye nabo barakugaya nibakore barondere baje gukwa bitera iteka nabo nyene batera iteka n'umugore n'umukobwa batwaye hama kuri babandi bavuga ngo sheri ingo tubane hama nitwabana nka muri 3 ans tumaze kuronka nka bebe nzogenda iwanyu hama gire Maria cha wewe nahagarikire ngaho nyene ibyo sivyo basi adashoboye gukwa nibumvikane n'umukobwa basi canke yumvikane n'abavyeyi b'umukobwa ashobora kumucira inkoni ngufiye mugabo bikitwa ko aciye mu mategeko bikitwa ko aciye ko akoye mbega gukwa byaba bifise agaciro navuga igiciro reka mvuge
hoba hariho ibeyi yashinzwe mu gukwa? Oya ntayibaho, byose ni uruvugano. Bavuze yuko ari ugushimira, ubwa mu gihe hari abahungu benshi usanga bariko bararira bavuga ngo umukobwa nakunze baramunyimye kubera ko jewe banciriye inkwano irenze iyo nari mfise. Ivyo mba guteganya ivyo bikunze kuvugwa kandi biriho. Ivyo birakunze kuvugwa cyane kandi ivyo bintu biragwiriye cyane, ugasanga umuhungu barakundana n'umukobwa kandi ari capable kuvuga ati je umukobwa ndamukunda kandi ndashobora kubona ko twobana nawe. Umugabo gacu usanga hageze ku kintu cerekeye inkwano, gacu usanga umuhungu arakwemo akarenge. Ni hahandi usanga je novuga ko bishobora gutera n'ingorane nyinshi cyane. Urasanga n'inyuma yaho umuhungu kubera yakunze umukobwa cyane kabona ko atari capable kubera famille y'umukobwa yamuremereye cyane ku bintu vyerekeye inkwano. Umuhungu ni handi ushobora gusanga acana mu cyane nyuma usanga aramuteye n'inda, ugasanga bije gutera izindi ngorane muri famille. Donc je mu majambo make je ko ndayibona novuga yuko ari gufashanya hagati yayo, ari abantu babiri mu gihe baba bavyumva cyo kimwe yuko bakundanye, nta mpamvu nimwe yotuma badafashanya kuko urukundo ni gufashanya hagati yanyu mwese hamwe. Kubyo kubyanariza hari ingo nyinshi zubakanye ubunye usanga hatigeze habaho n'icyo kintu cyo kuvuga ngo, ugasanga nk'ubu unye umukobwa yarafashije umuhungu kubera ko umuhungu atari afise mwaye zishoboka kugira ngo ashobore guka umukobwa, ugasanga umugore yaramufashije aramuha inkwano kandi ugiye kuraba urugo rw'abo bantu ugasanga babanye neza cyane, baravyumvikanamo hagati yabo. Donc je mbaje mbake numva katana kimwe vyokwica. Reka tugaruke ku mukobwa yavuze yuko abahungu ni bafambane kwitwe by'abakobwa ko niyo migenzo n'imico n'akaranga byo ngaho iwacu mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi turiko turagerageza kuraba mu buzima busanzwe, turabona yuko abakobwa bariko barisobaza cyane mu buzima bwo gufasha abahungu. Surtout barakora n'ubuzi abahungu basigaye bakora. No munsi abakobwa barubaka, baraba abashoferi, baraba abakameramani, nyene barakora imico itandukanye. Muri iyo kandi umukobwa yavuze ati twege abahungu bategereza gupambana uko bashoboye kugira ngo babashe kudukwa. Ese nko uvuze nkuko ku ruhande rw'umukobwa niyo nkihagaze, avuze nkuko akavuga ati abahungu bategereza kudukwa, mu gihe tuzi yuko hari abakobwa bariko baradukurikirana ngaha canke abamama babubatse baragize uruhara runini kugira ngo izo ngo zabo zishingwe, bakavuga ati miye ni franga zangu jewe n'umutahe wiwanje, umugabo wanje barabambwira ko tutona abana kubera uburyo buke yarafise. So ati nakundanye n'umugabo wanje niyo yaragiheze ishuri, mugabo je naramutanze. So ati canke je nari mfise utundi tuntu twiwanje nakora, ariko umuhungu ndavuga ati twikundaniye, ndavuga ati sheri je ndakora wewe niyo ugiheze ishuri, ariko reka dushinga urugo dutangura ubuzima. Muri yo ka urumva yuko baza kugutezurira mademoiselle, wavuze ko dutegereza abahungu bategereza gukwa abakobwa, mugihe ko hari abamama benshi ngabo bariko baradukurikirana kuri kino kiganiro cyacu bazi neza ko ingo zabo bazishitse umukuru. Urumva udakwiye guhindura nawe ukavuga oya vraiment urumva kuri abo bagore baba baragize icyo bafasha umugabo ku buryo buke bwabo. Numva yuko nabo ndabahagaze ko ndababwiye ko bahonyanze imico y'ikirundi. Nimba yaramufashije ego ivyo byari ivyo, mugabo urumva ko yahonyanze imico y'ikirundi. Mu gihe umugabo yari afise uburyo buke yari kwegera abavyeyi akababwira akamucira inkoni ngufi kuko yari afise umufuko muke, hama bagako ntivyitwe yuko ari umukobwa. Ego umukobwa yari yikoye ngaho, ntumva ko ngaho yikoye aho ntiyakoba. Ndagaruka ko kwico nyene cyo gukobwa kuko birahesha agaciro umugore, kuko ikintu waruhiye uragifata neza. Mugabo mu gihe wamuzanye akaba ari we yikoye, umva bimazike vuga ati umva ibintu byose ubifata à l'argère, umugore wamufata nk'umenga araho nyene abasanzwe, arahwahutse nyene. Bon warizanye warikoye nta kindi. Mugabo yawe ari umuhungu yarakoze agapambana akinjiza ikintu yakoreye akaruhira, aragifatana agaciro. Je nkiri ngaho nyene ndafise akabazo ka bien fait nawe tugaruke gateye ku ruhande rw'abahungu. Jewe sindaronka aho nshigikiye neza, sindabibona ndacahagaze hagati. Je ku ruhande rw'abahungu urumva nyene ko umukobwa aratwemeje ngo umugore ngo iyo yagize uruhara runini mu kwikwa umugabo arashobora kumufata nyene nk'ikintu gihuse. Ese turizera neza ko ivyo bintu avuze ari byo wobitangira umuco kweli? Oya je byo sinobishigikira na gatoya. Oya sinobishigikira kuko ugiye kuraba nko nabivuze ukanariza ingo nyinshi ukuntu zibanye, akenshi niho usanga ibintu bafise hagati yabo bapfa. Byatumwe niyo nkwano uvuga ngo umugore ngo yaragize uruhara runini kugira ngo umugabo babane.
je sinobiha iyo nsiguro kuko byose biva mu mwumvikano hagati yanyu. Mu gihe abantu babiri bakundanye bashobora gupfundika ikintu kimwe bakacemeranya, sinumva yuko ari undi muntu yoza aba contre y'abo bantu babiri. Byose biva mu mwumvikano. Nimba umugore ashobora kuba avuga ati jewe ndi capable yo kuvuga nti ndashobora kuba noronka amafaranga nkayaha umugabo hama tukarangura imigambi ni sinumva yuko byoza gutera intambamye mu rugo inyuma yaho hantu. Ahubwo akenshi ugiye kuraba urwo rugo usanga ari urugo rw'abantu baba bakundanye cyane, kuko urumva baba batangwa gufashanya bakireshanya, kuko ibintu bitangura mu ntango ntibitangura mumaze kubakana. Sinumva yuko igihe udashobora kuba capable yo gutangura kuba ukora ikintu mugitangura kuba muri mu ntango yo kuzobana n'uwo muntu, yuko uzoza kugikora inyuma yaho onye mwaramaze kubana ngo uze kumufasha ikintu, sinumva ko byokunda. Yavuze ko ari guhonyanga imico y'abarundi. Ndagarutse ndaguma numvise ivyo avuga. Mbega ko yavuze ngo umukobwa yaramutse yikoye cyangwa akagira uwo mucango kugira ngo iyo nkwano iboneke, koko yobahonyanze nyene imico y'ikirundi yo barayishe. Kera turabizi neza ko atamukobwa ajya kuvura y'imodoka, turabizi ko atamukobwa yajya mu biro, sinzi ko ari uko iterambere ritari bwazi. Yari umwene rugo nyene nkuko babivuga, umunarugo sivyo, umujeje wanzu, umuntu wo mu gikoni hariya, umuntu wo mu bana hariya, umuntu wo mu rugo nyene umva yabarizwa mu rugo. Uno musiko basigaye bambara amapantaro tukabona bagiye gutonda mu biro canke bagakora ubundi buzi butandukanye. Ese niyumva ko bahonyanze imico y'ikirundi gamademoiselle? Yego nivyo barayihonyanze, kandi ndemeza neza ko hari imico myinshi bahonyanze. Ni kwa kundi rero tuvuga yuko sinzi n'ivyo bindi ndiko ndavuga bishobora guhinduka muri iyo myaka iri imbere, inkwano zikahava nkuko bindi vyahavuye. Reka dufate rero uno munsi abakobwa baravuze ati bavyeyi bacu ubu natwe tugiye gufata umushinga wo kuza turakwa abahungu twakunze, tukagenda iwabo tugasaba ati uyu muntu hariho inka twakunze ngakwa mpuzenya imfizi nyene ihagaze neza yo bwanwa ati twarayishimye twari tuyikeneye kujya nyene imigenzo y'ikirundi ivuga. Hama abiwabo n'umukobwa bakazana kabahasha ko gushimira ko abiwabo n'umuhungu bareze neza, ko basokoje umushatsi n'ubwanwa, imfizi yabo ihagaze neza. Ku ruhande rw'umukobwa uki uracananye? Ndacananye vraiment. Icyo kintu urumva ko kidasona? Ntigisonda ntikibaho. Tugu umuco rero kuki wumva ko kidasona ku ruhande rwawe? Igituma ndakivuga kuko ibyo bintu by'uko umuhungu yoka umukobwa ndazi ni bya kera, ni byaho hambere. Ndavuga yuko igituma basokuru biyumvire ko umuhungu yoja gukwa hari ikindi kintu babonye, ko batiyumvire ko ari umuhungu yoja gukwa umukobwa. Umva hari ikindi kintu kiri nyuma yaho, kubera ko babona ko umukobwa ari washoboye byose. Sesa ntumva kuri kuraza nawe, niyo mpamvu biyumvire yuko ni ciyumvi cyo uri kurabyumva, uri kuraza. Niyo mpamvu yari umuhungu akwiye kuja gushimira abavyeyi b'umukobwa. Wovuze ati ebana simpinduka, bateza kwama baje badushimira. Yego cyane bagashimira abavyeyi bacu. Je cyane no busindagishigikira na gatoya. Oya. Kuki watagishigikira? Azituma ntagishigikira kuko nk'ubonye nta tegeko rihari leta yashinze rivuga yuko kuja guka umukobwa ari obligatoire. Ni migenzo. Kujya habaho indi migenzo kera. Hama iyo migenzo ubonye muri iyo myaka yacu tukabona iyo migenzo iri kiratituka. Je kurande gwanje sinumva yuko hari cyo tumakibuza yuko niyo migenzo y'inkwano yuko yo hava ikahava. Sindavyumva neza, sitabitahura. Kubera ki leta itiyumvira ati ivyo bintu tuko turi abahungu kabive, kubera ki n'ubu bitaraza. Kubera ki n'ubu bitaraza. Yego. Leta nuko itari kwirabibona. Leta irabibona kandi irabibona navyo nyene. Je sinobishigikira cyane. Je gihe nobishigikira n'igihe leta yoshika avuga ati umukobwa azakobwa amahanga no kunuko. Igashinga itegeko ikavuga ati kandi ni obligatoire yuko mu migenzo y'u Burundi umukobwa ategeza kugenda koga. Kabizana neza ikabishira ko n'igitige kavuga ati nyimba ari umukobwa azaba afise tayize meze uko azokobwa amahanga no kunuko. Abakozi b'ikiganiro cyacu reka tubashimire. Turiko turagera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ikiyago cyacu kiravuga ngo inkwano. Ikiganiro ni kuki. Uno munsi turafise abatumire babiri nk'uko mubabona, baraberewe kandi barashadije. Ni ku ruhande rw'umukobwa, ku bamama, ku ruhande rw'umuhungu, ku bapapa, imisore bose n'abandi. Turiko turagerageza rero gusozera ikiyago cyacu.
umukobwa yavuze ati twebwe mutegereza kudukwa uko biri kose muduga mumanuka mutegereza kumenya ko hariho impamvu basogokuza bavuze ati uruhande rw'umuhungu rutegereza kuja gusaba uruhande rw'umukobwa. Reka mbaze umukobwa atubwire kumbure ko bihoba hariho nk'akantu yobazi kaho hambere sivyo kuba karatuma abasogokuru babona yuko umukobwa ari bakwiye gukobwa nyene bakamwita iryo jambo ngo n'umukobwa. Sindamenya neza igituma abasogokuru biyumvire kuri ico kintu. Niyo mpamvu usabye nuko muzohamagarana abadukuriye mukababaza igituma. Gusa no ndayifise ko akanosyo gatonya icatuma umuhungu aje kurondera ko umukobwa. Ko turazi ko umukobwa ariwe umukobwa ajejwe vyinshi mu rugo. Niwe umuzezwa nzu, umurondo, afise amazina menshi. Ni wa wundi azoza kukugirira kugufasha bimwe vyakunaniye urukira umusore sinzigenda bisigura sindavyumva ukuntu nyene urya anye usiga mu rugo kumva ati uratekanye ati hariyo umugore mu nzu aho uri hose ukumva neza yuko utekaniwe kuko ufise umuntu mu rugo. Nibaza ko byari ibyo usiye harakaje buvuze ngo urya nyene usiga mu rugo iyo no munsi ntagisigara mu rugo no munsi ntagisigara bose baragenda bagakora bakambara mugasohoka mwese. Ibyo nibyo mugabo sico kimwe n'umuhungu ateragenda. Umugore uzirabe avuye mu rugo asiga yapanze ibintu byose. Mugabo abagabo muvyuka mwambara kazotaka umugore. Mugabo umugore aguma afise nubwo ataba ari muhira aguma afise nyene anxiete ko atari mu rugo hari ibintu bibuze ari kiniki. Mugabo ivyo ntabagabo nibavyisobaza ko cyane. Niko bibonaga bien. Jesse ko ndabibona. Oya. Azituma ko ndabibona. Ko mu rugo bavuga yuko ari ugufashanya hagati y'abantu babiri. Donc sinumva yuko mu gihe mwashoboye kugera ku ntambwe yo kuba mwubakana nawe nyene yuko cizura mutana ibikorwa bimwe bimwe ngo nuko ngo ari umuzezwa nzu canke ngo ari umurondo canke hari biki amazina menshi. Donc hagati yanyu rifo gufashanya. Sinumva rero yuko muri uwo mwanya oci mutana ibikorwa wenyene ugacagenda gukora wenyene kandi mwaje hagati yanyu kuko bamwita umufasha mu gihe abaje kugufasha wewe ibintu tashobora kuhora wara wifasha wewe wenyene. Donc abaje kugufasha ibintu wahora wananiwe wewe muri mwanya. Ego batumire banje reka manze kwanda bashimire vyibanze. Hama reka ndangirize ku bibazo bibiri gusa ku ruhande rw'umuhungu kandi akubaze kino kibazo. Kuki wewe uvuga ati abakobwa je ngerageje kuraba aho isigeze tudahagaze ku by'imico ibyo twatituye cyangwa imigenzo cyangwa iki byo ku ruhande rwanjye ndabona ko umukobwa n'umuhungu bavyumvikanye bategerezwa kubifashanya bibaye nangombwa umukobwa agata umuhungu uhagaze kuri urwo ruhande. Igituma agenda bihagaze ko ni ikintu gikurikira nuko ubonye ugiye kuraba mu ngo nyinshi ari abakobwa usanga baba barasaziye iwabo ugerageje kuyaga nabo uko urayaga barakubwira yuko akenshi bitumwa nuko abahungu baba barakundanye nabo batashoboye kuronka moye zishoboka kugira ngo bashobore nko kubakwa kugira ngo bashobore kuja kubakana nabo bashobore kurushinga. Wasanga revye bintu ni bimwe nakubwira kare biko biratera ingorane muri society bubaye mugasanga nk'ubu umukobwa aranacikiye kandi atare gucikira bivanye nuko haba icyo kintu yuko umuhungu yashoboye kuba akunda umukobwa mugabo umukobwa nawe ugasanga afise amafaranga gusumba uwo muhungu ntabe kumvikana hagati yabo kugira ngo bafashanye bashobore gushika ku kintu kimwe. Ku ruhande rw'umukobwa turangirize ku mukobwa yavuze ati jewe vraiment bidoge canke bimanuki abakobwa bategerezwa gukobwa kuko ni umuco ni migenzo byamiho kuva na kera tutaranabaho kuri basogokuza bacu kuko yumva yuko wewe uhagaze kuri aho hantu uvuga ati umukobwa ategerezwa gukobwa nkuko nyene byanditse ko ari umukobwa ntavyo kuvuga ngo umuhungu ngo bafashanye cyangwa ngo bigire nese bishitse ku ruhande rwawe umuhungu mukundanye sivyo ntawe nzi ariko akavuga ati sheri yewe ndabona ko ku rubanza rwa jewe nyene sivyo ati ku ruhande rwanje ndabona ati ebana jewe vraiment ku ruhande rwanje ndabona umenga urubanza rwanje ko ndarubona shaka ko ubwo twara nk'imiliyoni 5 ariko harimo n'inkwano byose miliyoni 5 ariko sheri ko ndabibona ndabona umenga afise miliyoni 2
urukurabe kozana nka zitatu we wavyanse bavuze ati ntibikunda ategerezwa kuduga abone nyene ko yakoye niho azomenya agaciro k'ico yaruhiye kuki wahagaze aho hantu nahagaze kuri abo bantu nyene ndacagaruka kuri vya bindi nyene nimba afise miliyoni 5 bon urubanza rw'abategerezwa kurukore yabonye ko yokoresha miliyoni 5 akaba afise zibiri mu mufuko ndamubwira ati nta miliyoni 3 ndozana nubwo nobanda zifise sinumva ko nokwikwa jeje nyene oya urukundo ntiruhagaze ngaho oya wewe uri wa undi uhagaze no mu rugo umugabo azogusigira dufate ratio ya 20000 sivyo iguheranye kuburyo n'igitunguru kijana uzovuga ati ibyo ntibisa ari muri ya kategori y'abagore basanga abagabo bagwaye bari mu bitaro ku musego ngo zana amara yarashe ibyo ntibisa ati ivy'ingwara n'inda biratandukanye umva yagushikanye mu rugo wabaye umufasha mu gihe atarakuza ntukiri umufasha wiwe ukiri kwa mama wawe na so wawe ntukiri umufasha wiwe wowe uvuga ati nanyereke ubugabo bwiwe neza cyane afite izo miliyoni 2 nakore kandi abona yuko adashoboye kuronka miliyoni 5 akaca akora ivy'ibyo nyene vya miliyoni 2 agakora ibintu bisanzwe mugabo kitwa ko Sara yakowe wa mukobwa ndabona barakora dukurikirana bava bagutera amabuye kuko ndazi ko uno munsi aho tugeze abamama benshi ngo zabo aribo bagize uruhara kugira ngo abo ndababwiye ati ko mwahonyanze imico y'ikirundi kandi bibaniye neza aho namarame mugabo babanye neza ubwo ngo ivyo byotera ingorane mu rugo oya mugabo aba yahonyanze ivy'abadukurira uravuze ati jewe vraiment naho mpagaze biduge bimanuke simpindura nibakore abakobwa bakoje ntibaze ngo namara mfise ngo ni wiko nakiye kajambo kanyuma uhamagariye ku bakobwa mpamagarira abakobwa yuko bokwihagararako umuhungu akagukwa niho handi ageze mu rugo azomenya agaciro kawe naho nyine ugiye kwiyikwa hahandi uzoshika mu rugo menga agufata ati niwe wizanye siwe wikweye je ntago nifise ko rero mugakobwa mugatera iteka umuryango n'umuhungu nyine akitera iteka ega n'umugabo yiteye iteka kuko ntabacikije abaciriye mu mategeko agak'umukobwa reka ndagushimire Sara reka ku ruhande rwa Bense nakihe kamuhamagariye ku bahungu bavuga ati wana mimi yakuye tucange aze kugira umuvango je kabono batera niko nabo bahungu bo kwihagarara ko nyene ko nabo bararezwe nabo barakeneye ko bakobwa uremeye gutsindwa jewe je sinemeye gutsindwa ahubwo jewe ndabahimiriza cyane abahungu yuko batuhagara kuri icyo kintu cyo kuvuga yuko babona yuko babuze uburyo mu gihe babona umuntu bari kumwe bashobora kubakana nawe ariko capable yo kuba yobikora je ndabahimiriza yuko boje hamwe bakavyumvikana bamaze kuvyumvikana hagati yabo hama bakagera ku kintu bashitse ko bakubaka urugo rwabo ego murakoze cyane kandi ndabashimira turabashimiye ndagushimiye cyane Sara ndagushimiye cyane Diego nani ndabashimiye ego reka ndangize ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ikiyago cy'uno munsi mwumvise ko teme yacu yari gukwa inkwano canke gukobwa byose nkuko bitahura nongera kandi ndakwibutsa ko uno munsi abatumire bacu twari dufise yari Bienfait ku ruhande rw'umuhungu ku ruhande rw'umukobwa nawe yari Sara umurundi kazi no murundi urabona ko baracara abasore maracara umusore wundi aracara inkumi ariko bagerageje kuyaga nkuko mwavyumvise Sara we yavuze ati abahungu bategerezwa kumenya ko umukobwa ava muri vuga gukobwa nyene nibagende bapambane hamabaze badukwe Bienfait nawe yavuze ati jewe ko ndabibona ku ruhande rwanje ndabona ko umuhungu n'umukobwa bavyumvikanye bashobora gufashanya ese ku ruhande rwanyu mwebwe mubivuze ku iki ku ruhande rwanje je mbona umenga bose bofashanya je niko ndabibona nkumenyesha makuru reka ndagusabe rero nawe wari kuradukurikirana usige comment yawe uko ubibona ngaho hasi utibagira gufyonda like share ku bajama bose ku nshuti n'abagenzi utibagira kandi gufyonda subscribe kuri channel yacu YouTube ni Bollywood TV ndabakunda cyane ndabisaba ko kuri mic mwari kumwe na Felix Abonimana nyuma kamera turi kumwe na Nilas Amadou ndabakunda cyane bye bye ciao